uko ibihe bihinduka amahera atagaciro ayandi aduga nivyo biza bituma natwe duca tugirane usanga nimba nk'inzu twora dupatana tukayipatana nk'ibihumbi 500 mbuzo usanga yageze nko ku 700 mbwa bana vuga ngo nuko uzozimba kwiwacu ahubwo nuko uzozimba kwibiye ko twe twifuza kuzokorana n'abantu kandi kujya nyene ku biciro biki tegeza ko turi hasi kugira ngo bavuga ngo soronsoro igwiri yije dukoreye make tugakora henshi turonka natwe menshi tukiri ngaho rero twebwe tukibona izina rya societe twibaje duti mwoba muri bamwe mu bafasha bari jidez boba bariko bahingura umuyagankuba kare ko dusanzwe dufise ibintu by'imiyagankuba imyidogo myinshi mu banyagihugu ariko siko twabisanze kandi ni sawa turafise icyo duhingura mugabo kandi giproduce umuyagankuba ku bantu babishaka urashobora kukibwira abantu kugira bashumwe twe turafise système d'énergie photovoltaïque ibintu by'ama installation des panneaux solaires kandi ku rwego rwiza ushobora kubikora mu buryo bubiri ushaka guhitamwo mugihe nta rigide ufise ugakwega tukagukorera umuyagankuba w'izuba ku buryo watsa amatara television frigo kandi neza kandi bikaba bifise na garanti urashaka kubusanganya umuyagankuba rigide ugumucika turakugirira synchronisation ku buryo umuyagankuba rigide ucitse soit vyiyatsa cyangwa ukabikomanda manuellement sawa aho nyene en plus iciyongeye urashobora kubusanga Bonjour, bon après-midi, bivanye naho muherereye, c'est toujours moi Ceci Akimana kuri Marengo Media. Umunsi twaba twagendeye umutumire wacu ahantu bita mu Carama. Twamusanze ku kazi wiwe, afise ibintu akora bitandukanye. Ntitwomudondora twebwe ubwacu, araza kwivuga dushaka tuyagire vyinshi kubijanye n'akazi kiwe, tuyagira ingene yabikoze, yabigenjeje, intambamye amaze guhura nazo n'ibindi vyinshi bitandukanye. Reka tumuhe ikaze yidondore. Mwokwidondora? Ego nta kibazo. Hama ugamena mbere ndaramukije abantu bariko baradukurikira kuri Marengo Media wari wese aherereye mu cyubahiro ciyo hama ku mazina nitwa Kubwimana Christian yego ariko izina ryamenyekanye nyene benshi banziko ni Chris yego izina rye ryagafashemwo hama navuga kuva 2017 ndi umu electricien hamaze kuba ndi umu electricien nararavye nyene nsanga mu bihugu bindi biragoye kutora umu electricien ariko ararengana ucumuha inzu yawe ngo kora igize ikibazo nturonka deja aho mukura kandi casanga ahubwo ubufise ahantu ugenda ugatora umuntu agukorera ibintu bigize ikibazo ukagaruka ukamutora haje rero maze kubibona uko canavuga ati no foko ndaba babandi dukorana ko dufise ubumenyi dushiremo n'umutahe tumenyekane bice muri leta tugira aho tubarizwa hama niko rero guca maze kugice cyumviro camanza ndarondera equipe maze kuronka equipe kuko bako uburyo buragoye byarasabye ko nca nibako ndagerageza twahereye hari imbere gatonya inzu twahereyemo byarashitse nyene baratwimura catuza ngaho rero Chris Lighting Technology ni nini navuga ko ari nini kuko aho dushaka ko iri ntirashikaho ariko urumva kubera navuga uburyo bukiri hasi ariko icifuzo cacu ni kugira ngo nimba twebwe turiko turakora tube dukora no kuvuga twubashwe cya kabiri dufatwa nk'abanyakazi ko apana nk'abantu batoya ahantu bagigenda rero niho cyumviro cyavuwe cyaduheraho hama ivyo dukora bamaze kuvuga umu electricien turaba electricien bari spécialisé n'abandi nyene basohotse ETS baba bafise ama diplôme AD dukora rero ibyo n'amatara mu mazu mugabo si mu mazu gusa turagira ama supervision n'ibindi byinshi hama tukashituganye n'ama avantage menshi ngira ngo turaza kubishika ko mu kiganiro hagati ego tutariwe turaja kure dushaka tubanze kwanza tumenye ikintu iyi Chris Lighting Technology niki mu majambo arambuye kugira n'umuntu atabizi ataza hi canke atayumva atayitawara kurabona ko iri mu kirimi mva mahanga si benshi bagira amahirwe yo kuja kwishuri hari na boshobora kubitura mugabo doshobora gutahura ivyo mukora ivyaribyo twashaka rero ubasobanurira abakunzi ba Marengo Media n'abandi bose bazobona kino kiganiro ubabwiye uti Chris Lighting Technology niki mu ijambo ryumvikana bon
icambere coco igituma tuba tubishize mu kirimi mvamahanga ni kugira ngo dushobore gukorana n'abandi bantu benshi batandukanye, kuko twebwe nk'aba tekinisiye babizi dushobora kubaho tuvuga ururimi rumwe nk'impene, kuko turashobora gukora nk'akarorero narakoreye muri Pacob, umuenjeneri yadukoresha yari umunayija avuga icongereza, muri ico gihe urumva utazi icongereza ntimuhuza, dushobora kugenda ahandi tugasanga undi avuga igifaransa. Alors jewe izina twagiye kuritamwo turitaho mu congereza, ariko Chris nakubwiye ko ni izina ryanje. Aho nyene ahubwo niho nashaka yuko duhagarara cyane. Dufate ko ari societe. Ni societe. Kubera iki societe yawe wayihaye izina ryawe? Bien sûr que kuko novuga ni a mind master first, hama nkacamba na manager. Urumva rero uburyo bwo kwimanaginga ari iby'iwanje, hama nkaba rije nayumviriye abandi turafise uko twakoranye n'ivyo, ariko turiyangaje mugabo hageze ikintu c'uburyo, ikintu wabonye ko hari ama materiel electrique ngaho byo kurangura by'ibiki, ivyo byose nta buryo bari bafise. Mu gihe rero umva nabigize ni societe irimo abantu benshi mugabo ifise uwo yavuye ku nkomoko. Reka rero tubibwira abantu bavyumve neza. Societe ubwayo yagiye ahabona yashitanga gushira ibikorwa byayo ahabona ryari. Nari kukubaza nti yatanguzwe nande mugabo wamaze kucishura, numvise ko ari Chris Kumana. Chris kubw'Imana Christian. Kubw'Imana, okay. Societe ubwayo bavuga ko ubu tuza tugomba gukwita nk'umwaka imaze gutangura gukora muri ubwo buryo bwa societe, kandi naho bitama vyera kubayirimwo ntibidoga, oya, ariko nta kintu kinini nyiramara mugabo turabona ko imbere ari heza kamera. Ariko ibyo no gutangura akazi nyebya nabwiye nk'akarero nkaje natanguye depuis 2017 naho ntanguye gukora, ariko mu gifundi tuvango gusohora basohoye nyene banyeretse utuntu n'utundi, MC nagumye nameriyora. Tukiri ngaho nyene hari n'ayandi masosiyete atandukanye akora ibintu nk'ibi. Kandi yitangiye kuva wowe utarazi. None nakaye karusho ko bakari muri societe yanyu tudasanga ahandi? Bon, akarusho kambere kahari nuko twebwe tukizimbutse. Mukizimbutse kuba muri bashasha bwamwimirije kuzozimba? Oya, si kuzozimba. No kuvuga ari ukuntu bakunda banga ibikorwa birivuge. Kandi sitwe tuzozimba ahubwo nibihe. Nk'ubu twe twatanga gukora nga dollar iri kuri 3000. Warasanga nk'itara muri Asiatique gurisha 5000 turigurisha 3000. Ariko ubu ryatara twe rimaze kuba rishika kuri 3500. Même si Asiatique ntibadugije cyane mugabo kuba ryasanzwe riduza. Ariko urumva ko uko ibihe bihinduka amahera atagaciro ayanda duga, nivyo biza bituma natwe duca tugirane usanga nimba nk'inzu twora dupatana tukayipatana nk'ibihumbi 500, mbuzo usanga yageze nko ku 700. Mugabo banavuga ngo nukuzozimba kwiwacu ahubwo nukuzozimba kwibiye ko twe twifuza kuzokorana n'abantu kandi kujya nyene ku biciro biki tegeza ko turi hasi kugira ngo bavuga ngo soronsoro igwiri yije dukoreye make tugakora henshi turonka natwe menshi. Tukiri ngaho rero twebwe tukibona izina rya societe twibaje duti mwoba muri bamwe mu bafasha ba rigidez boba bariko bahingura umuyagankuba, kare ko dusanzwe dufise ibintu by'imiyagankuba imyidogo myinshi mu banyagihugu, ariko siko twabisanze kandi ni sawa. Turafise icyo duhingura mugabo kandi giproduce umuyagankuba ku bantu babishaka. Urashobora kukibwira abantu kugira batumve? Twe turafise système d'énergie photovoltaïque, ibintu by'ama installation des panneaux solaires, kandi ku rwego rwiza. Ushobora kubikora mu buryo bubiri. Ushaka guhitamwo mugihe nta rigidez ufise ugakwega tukagukorera umuyagankuba w'izuba ku buryo watsa amatara, television, frigo kandi neza. Kandi bikaba bifise na garantie. Urashaka kubusanga umuyagankuba rigidez ugumucika. Turakugirira synchronisation ku buryo umuyagankuba rigidez ucitse soit vyiyatsa cyangwa ukabikomanda manuellement. Aho nyene en plus icyongeye urashobora kubusanga barabigukoreye bakabigukorera nabi. Twebwe mu bantu nka jewe nuwo nita uwunyungirije dusanzwe twavyigishijwe n'abazungu.
kuvuga tarishije n'abazungu tubikora umva barabigukorera ugasanga biragize ikibazo uraturondera tukagarika cyo depa tukarondera hama tukabikosora bigasubira muri garage harona nonshi twama tugenda usanga bari babwiye ngo izo bateri n'uguta ngo izo pano solaire zarapfuye ariko tugaca tumenya impamvu babona ko mwazigeze gutabwa gaca tuzivugurura zigasubira zikabashasha kandi zigakora ukuri kwa yego tukiri ngaho nyene kisi yego azi mu kazi kose hama hari intambara ndakubaza zoba bimaze gushika ukensara inzu y'umuntu igacisha oya cyagahura n'ikindi kibazo bon ashaka gushika tubashiramo dégeleur ariko tubikora ku buryo bwiza nk'inzu twebwe dukoze nta muntu ashobora gufatwa n'umuyagankuba inzu twebwe dukoze dufise ama appareil de protection meza ku buryo nimba ico kibazo cari gutuma inzu isha gishitse byo nyene vyikora automatique igakupa hama tukaza turondera ryakoze nico gituma twe kuva dukora nta nzu turakora ngo ishe hama mpisi de sora naho byoshika iryo sanganya rikaba turafise deux assurances rero kandi ikindi kiba cyongeye dukoresha ibintu biri matériel durable original bituma ibintu biba bikomeye donc biranga ntaba ari amajambo biba ari n'ibikorwa kuko abantu benshi babise ibyo bakora usanga bavuga turifitiye ibishinga ntahe ukitira dutwara ku matera Chris turiko turakuraba uri mu jeune ushobora kuba uri munsi ya 25 canke wirenga gato sinzi kubera biragoye je navyo nzi gupima ibintu vy'imyaka ndashaka ndakubaza ikintu wiyumviriye gute gukora igikorwa nk'ico ku myaka yiwawe bon icambere umuntu agira historique de vie tugira historique de vie zitandukanye concernant ubuzima bw'iwanje nakuze ntakunda kudeka icya kabiri cankura ntagira abagenzi b'abajene tungana kuko abagenzi b'abajene tungana usanga tuje ku mutwenzi kunwa moya usanga tuje nani mfise part yuko nshobora kuba ngira brage ibiki ibintu nyene nko mu bandi nkuko bisaba mugabo part yanje nini nagumana n'abantu bakuze bansumba mwico gihe banyungura ivyumviro hama nkacamba nasanzwe ntangura gukora akazi ndi muto âge de 17 ans muri 2017 rero ntabwo bakora ndi muto hama nkaba nkora ibikorwa byiza jewe ico gihe sinivugiye ahubwo ibikorwa byaramvugiye abantu bahagenda babwirana burya abantu barakunda umuntu azimbutse burya umuntu arabizi abikora neza kandi arazimbutse mwico gihe rero buryo je naronka sinabufashe ngo cemera nka babandi ku mugoroba moya oya ahubwo nagumye ndabwegeranya buke gushikaho my dreams iri kiraza kuba goal hama akandi kabazo gato sina kabazo kwanza ni nk'intererano wohanura abajene bose bagusumba bansumba bari munsi yacu cyangwa badukurira gusumba nakaye kajambo wobwira abajene bafise impano bafise inguvu kandi hari n'abashobora kuba baravyize mugabo ataco bashobora guhereza amaboko wo baterera akajambo kahe icambere no babwira nuko ibintu byose nk'ibice 70% by'ibintu bidushika ko tubigiramwe uruhara rero hari abantu benshi usanga bafise n'ama source novuga ama income source aho bashobora gukura uburyo mugabo ubwo buryo ntibashobora kubyaza umusaruro ugasanga ufise papa wawe ntuzi ni ryaradopfa nka jewe Margaret usa bamfashe cyane ntera imbere kugira ngo fashe umuryango wanje kuko sanzwe ndi imfuvyi mfise mama gusa afise mama gusa dufise batonya banje bankeneye kubabona bishimye kandi ntegeza kugira ikintu nkoze umva nibamfasha jewe bazabafashije babandi bari nyuma yanje rero abajene nibareke kuguma babona ngo turacari bato bishinguza ngo kuryoherwa ko bavuga mu kirundi ngo ndacari buto nubwo butindi rero iyo wishinze kwigira bwa butindi ni kibazo uzoza kubona muri kazoza kuko jewe ubu aho ngeze ndi serious si kwishira mugabo ndashobora kuba noryama simo nk'akaroro ngize ikibazo nkanagwana izo simo nkaba noshobora kubaho muri izo simo ntaragira ikibazo nk'akarorero oseje ico ni cyambere icya kabiri via iyi societe natanguye nsanzwe bazi ko abandi tubazokorana nzi gukora bashobora kundondera njyamye ku musego hama nkatuma babahungu banje fisi bakagenda bagakora ugasanga ninjije kandi ntagiye no kuri tera bakora umusanze nje hariho abandi bantu bariko barakora kandi je vais voir quelque chose nuko rero umva nibikebuke bareke kuguma bayuba n'imyaka kuko cyangwa ucora yavuze ngo igihe cyo nikigira igihe habe mu bihe bibi cyo nikibimenya kiguma kigenda habe mu bihe byiza nikimenya kiguma kigenda alors wewe rero ni uvuga ati je ndi mu gihe kinaka nagikoze iki
kuko vyiza turabitegura bibi bikiza. Okay, ducunguze umwanya mwete. Yego. Akabazo kanyuma. Ibaze wongere wishure. Nibaze nongere niyishure. Yego. Ibaze ikibazo ushaka, ucongera wihe n'inyishu. Bon, ikibazo nshaka nihe nshaka kwibona nko mu myaka 3 iri imbere. Ndashaka kwibona mu myaka 3 iri imbere, societe yanje dufise déplacement idutwara ku kati ikongera ikatugarukana. Tugize livraison de matériel ikabidufashamo. Ndashaka kwibona ubu ndashobora kugenda kurangura ugasanga ibintu nkeneye sishoboye kuronka byose kubera uburyo bukiribuke. Ndashaka kwibona nko muri iyo myaka 3 nshobora kuba nayo ba etage 5 ndonke cyarino nshobora kuzifurnisa naho baba batarampa même difra. Ndashaka kwibona hari abantu bateye imbere mu buzima bwo kagenda baravuga ati mu ntango ziwacu twararonse Chris atwungura ubwenge. Ndashaka kwibona abandi. Okay, Marengo Media rero iragushimiye cyane. Kandi ranaguteye n'intege ku bikorwa vyo udasiba gukora. Kandi ukabera urumuri urundi rwaruka ruri inyuma yacu rukubona canke ugenda uraca iruhande. Akajambo kamwe rero kuri Marengo Media hama turangiza ikiganiro cy'uyu munsi. Ntera kubaza ko dukurikirana n'abandi babosi banyizera. Mwese na Marengo TV ndabashimire cyane. Hama kuko uko twizera ko ababosi niryo terambere ryacu. Hama namwe tubashimire kuko aho mwavuye umwanya amadeplacement n'ibindi kuko umwanya n'amafaranga mwahivye amafaranga mungera muheba nandi mafaranga ku mwanya mukoresheje. Umva se kwashimira cyane. Hama mubandaye mwitaho n'abandi bantu bari ku TV mubashikire kugira ngo ibikorwa byabo bimenyekane abantu babibone turabe ko Uburundi aho mukuru w'igihugu ashaka ko buba bwohashika biciye ku mpano cyangwa ku bikorwa tuba dushoboye gukora. Murakoze cyane namwe turabashimiye. Sawa.